Ni intelligent comédien et qui est cadeau du ciel, vieux du miel, sauce piquante, garçon caramélisé, suspendé au plafond, pomme nature, aja coupeur, boss mtoto, cocktail impeccable, cocktail bisap, papa Samuela, ushushe, usosa. Waraje cyangwa ni garage, rampuerta, muchacho prendi. Sisi ko maze kubona n'abantu mwibara bagenda barivugana. Hariyo n'abantu binywana baguma bivugana kishura. Kazamba ngo mu makuru ngumva ngo uyu muntu twamuherutse ari mu kabare ariko aranywa icupa rya nyuma ntiyarinyoye ngo kandi atashe muhira yaciye asandaba ngo twibaza ko yahitanywe n'ishano kumbe nawe mutama anywa arinywana akaguma yivuga numva ari Twenga akishura abesi Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo Yambu mwaramutse canke mwiriwe umwe wese ahaherereye nizera ko muri amahoro nizera ko mumeze neza abakunzi bacu abakunzi ba Solution Corner muri rusange nizera yuko ubuhe aho twabasize dusanze bumeze bien cyane rero karibu nikindi kiganiro nkuko bisanzwe bimeze tubazanye ibiganiro biryoshe ibiganiro vyigisha ibiganiro bibateramisha n'ibindi bigiye bitandukanye rero karibu ubugira kandi kuri wewe mushasha uravye ino chaîne ijya mbere gira subscribe ndize neza yuko utazokwigera wicuza nuko rero karibu jewe ni Keke nkuko mubibona ndikumwe n'umutumire umunsi bantu bimara muriteguye gutwenga uriteguye kongera ko iminsi yo kubaho no mwanya rero karibu dutwenge karibu tuyage ndikumwe n'umutumire uno munsi ariko mbere yuko tumwakira ndabibutsa abantu b'Imana kwihereza ka best tangawizi wifuza ibiguvu byinshi wifuza energy nyinshi ihereze biguvu nzokwigera wicuza nzokwigera vraiment widoga uzocuba umuntu ayirwa ameze neza ari gado ari fresh sana nuko rero twakira umutumire wacu uyu munsi atubwire atwidondora atubwire agaseke atuzaniye uno munsi ko kameze nakuvuge cyane niba muvuga mu izina reka yivuge nababwiye basha mwitegure gutwenga je ndamuraje gusa ntwenga karibu cyane murakoze cyane numva rero ushatse ko nsana kayemoji sakayemoji gusa sinzi ukuntu novye tumeze neza nawe nisena nize kumeze neza ni bon sawa ndashimuwe atari umuceri cyane nakawunga ariko no kurabona komeze neza yego wabaye inzobe sije ngiriho Crystal muri jewe sawa bajyanye ga intelligence Miss okay urashaka kwidondora ariko aratwumviriza bakubonye ijya mbere n'abakunzi bibutsa ati ndi naka murakoze cyane kumpa akanya kuko ijambo ryo ndarigendana sawa amajewe nitwa intelligent comédien et cadeau du ciel vieux du miel sauce piquante garçon caramélisé gikundiro aja coupeur boss mtoto banque mondiale papa Samuela ushushe usosa waraje cyane garage muchacho prendiyo ravuerta uryoshe ubishe ubugashe uhiye ubwo murakoze ndakubaza mugasobaza kwikaranga mu nishemesha bo sinovuga ko rishemesha bo niko abantu ba papa baremye afete kugira tahura ikintu se turi nk'ivyo bintu baza bumva ngo none nk'ivyo bintu mukina ngo kameme ngo no buri foko mwiga amashure urabona akantu baba papa bameze uriko mbura ko wakinye comedy wumva nk'ibintu ni ibintu by'ibikomedi nyene zo gutunganya afete ni ibintu nyene by'abantu nyene babuze ivyo bakora buri foko wiga ugazoba ngo umuganga kiga ukaba umuavoka mu banquier cyangwa umukomisiyoneri urumva rero nta mwuga udakiza kireseho kuruka rero je novuga yuko mu ntango papa ntiyabitahura cyane yabona umenga
ndataye umurongo yabona umenga bishure canke naho no kugayo mashuri ibintu ndiko akora ntibitomoye kubera hari ibintu twe turubahuka dukora ibintu abantu badashobora gukora ya ugakina ibintu abantu badashobora kwimagina ibintu umuntu umenga ibintu ndabikoze no rero ico gihe ntiyabitahura ariko nagenda namenyeshe yuko ubu atangwe kubona ndamuhamvuye mu karaka akanoti uzamva ngo bya bintu narakubwira ko bizovamo ikintu utisanga barabimwibusa rero ariko mama we na supporting novuga ayo evenement presque nkayo sinagiye yaraza kunshigikira abamama n'ukuri tubashimiye cyane niwe aguma sukamwe mabisi mureke nta mubizi hari igihe bizotuma ntawamenya ama evenement yose rero yaraza ama evenement yose ntababakomeye yaraza kunshigikira ariko mutamari atabi ubu ni havyumva araza ho kandi ubu rero na video yanje zo nayisharinze abandi kebuke mugaguma kwereka umenga hari ahantu hari amarimite ntakwereke kumenga yabaye febre nabaye ko yabaye febre ntiyemezwa mugabo urabona bukebuke ko urabona yuko umwuga wa komedie umwe mu myuga novuga igezweho kandi itembeye mwebwe intelligent ubu unye biko bisa n'ivyoroshe kubera ko murase bakuru banyu babatanguriye bobo vyagoye gusumba ariko wewe uri muri kino gihe uko kina comedy turabona bo bitunze mbega nka wewe urabona yuko uzohava ubandanya uwo mwuga wawe canke nk'uwo gukubita nk'akazi nko muri mu kiyonje kingana nk'ukunye ivya comedy wowe hetwa turazi benshi baba bari mu bava imvabwenge ibikorwa mvabwenge iyo baronsa akazi nyene keza gakomeye baca baheba ivyo bariko barakora mbega wewe urizera ko uzobikora uzangaye bwose bushaka gushikana ku ndoto yawe ufise mu buzima bwawe urakoze cyane je nibaza yuko kuba ntarabiheba n'ubu mba narabihevye kubera n'ubwo buzi hari igihe bwigeze kuba buboneka n'iki ariko sinigeze nta rinke yiwanje nababwiye yuko anakazi nkora ku radio ni kubera handukrise nk'umukomedie rero sinumva ko noza guheba ubunye wanashima ahubwo ubu niho mbere ndiko ndanavuga yuko ariko haragira yaho umuntu ahubwo abandanya kugira ngo kariyera ikuze ndiko nditegura n'ibiteramo vy'iwanje murumva yuko natanguye nkora vy'abandi ndiko nditegura n'ibiteramo vy'iwanje igitaramo cy'iwanje komisa kugira ngo nanje mpakanya abandi ba jeune cyangwa urundi gwaruka kugira nabo bagaragaza impano zabo baronke platform si nuzumva ubwo buzi bwo muri ONG hari naho usanga n'ivyo ubwo buzi burabonetse canke iki ariko ari gusanga hari banga ugasanga nta mahera turonka muri uno mwuga asumba amahera woza kuronka hariya mbega bakuru banyu barabafasha bakuru banyu mu mwuga barabafasha barabasupportinga canke barabatererana bakuru bacu baradufasha cyane kuko ugiye kuraba naho tugeze canke ivyo tumaze gushikako nababwiye ama formation twagize hanini ni bakuru bacu badufashije kuko uje nk'uku kagwa ni nk'ahantu ukorotse uvuye ngaho ukagwa ngaho atamusanze uribura deja ntiwitora ariko uronse umuntu akubwira ati gira gutya ugiye gukina imbere y'abantu bakuze ugira uku bato voilà cyangwa umenye ibintu gira rero umva biradufasha ahubwo ugasanga novuga yuko bakuru bacu ahubwo novuga ko badufasha cyane gusoma mbere nuko abantu bavyibaza kuko novuga yuko ahanini ntibaduhaye amastage akomeye wumva badufasha ukuboko baradufasha cyane gose no bakiriko kandi nabana bashimire bakuru bacu badutanga muri no mwuga mumve ko tubashimiye cyane intelligent intambamye wahuye nazo n'ubugihura nazo canke zo bazaraheze ni nkizahe uretse nko mu vyo atagusupportinga izi ntambamye warahuye nazo kugira ushike aha ushitse nizahe uko success yose tegerezwa kugira ama challenge intambamye rero nahuye nazo novuga ko ari nyinshi nakubwiye ko societe bwa mbere ntigutahura kubona nk'umusazi au fil du temps baguma bagutahura ubu nibo baduha ibiraka mu manza zabo ubu nibo baduha ibiraka mu biteramo canke handi mu bindi ariko novuga yuko ava ntibadutahura intambamyi zari nyinshi kandi intambamyi duhura nazo n'ubu tugumuzako nibutse
niwe si ibintu byashikiye la kwa passé nagiye gusaba abasponsorr ahantu sindavuga ntiharishe oya ntiharishe kuko ukuntu bamfashe deja birateye n'isoni n'ubwoba rero nagiye gusaba sponsor ahantu ndashika ndakigwa n'umusekreteri secretary aranyakira amaze kunyakira ndamubwira ati nkeneye boss ndamubwira iki kinzanye acambwira ati rindira gato aragenda ndamubwira boss and then acambwira ati urabona ashobora kugenda ndagenda rero ku biro bya boss yego ndagenda ku biro bya boss ndadodora rya mbere arikawusha kabiri arikawusha n'irya gatatu rya kane rero carugurura yuguruye ndamuramusa ati bonjour zanubambajije ngo we nibiki kandi bamubwedeje uwundi voilà ndacakubwira ati we nibiki nanje ati narinda bakene ndanumubwiye ngo va te faire foutre uko nyene ngo si TikTok et je n'arrive pas à ouvrir c'est-à-dire je n'ai pas l'envie nanje cyangwa nifashe nk'abakorezi meze gutya urumva cyane ati mumbabarire je sanzwe ndi umukomedien waciye ubwigwa ko sanzwe ndi umukomedien nitwa zanumva mbwiye ico niko gusa yantutse mu Congereza yambwiye ngo I don't have talk done bad than them nabo ibintu yantutse ntavyo ninzi mugabo ico nibuka yantutse mu Congereza gusa ikintu namubwiye nacyo namubwira ati merci nta rindi jambo namubwiye vraiment acha kubita ko n'umuryango n'ishavu nundi munsi ntudusubira sizi ko rero biragushikira iyo ushavuye imigani y'ikigumiza mu mutwe imigani y'ikigumiza mu mutwe ubeho mbehosha ndacakubwira rero cangira rero umugezi wanje none wivuga ko agize malchance kuko yaciye telefona umutipe turi muri staff niwe yantelefonye muri uwo mwanya acara telefona kugira mbazi ibyo Jean ko byakunze ego ako mubwira ivyambaye ko namubwira imigani intelligent gute utarani gugaramye kugira ngo ijuru rihaye intelligent nibiki kutambwira habaye iki iyo uteye mugere gikere uri kuracunguriza ntiyatahura intelligent ndagusabye umbwire wagize ikibazo ikihe nyamubura kimuhamba nyamubura kimwe rero arateba arumigwa ati atarakupa oya ntiyakufye ati ndagusabye umbwire acaritonda ndagusabye umva yabaye stress nawe ati ndagusabye umbwire habaye iki wagize ikibazo ikihe ati ifise yarongoye mwishwanje rero urumva nkizo n'intambamye tugenda turahura nazo aparizo haramandi ma challenge abantu bagusuzugura menga ku kazi ukora menga nakabantu babuze ico bakora hari abantu tuba dushaka kumva badufata ukuboko nk'uko gufata nabi ya intambamye abari nyinshi ariko novuga yuko uko vyari kera siko biri ubu novuga yuko ahubwo benshi baramaze kubitahura ico gekora nta n'abantu benshi bari bwabikore ariko urabona ubu abakomedi ni benshi kandi bagwiriye kandi ni vyiza umwe wese afise style akoramwo na style akinamwo bigafasha rero ya novuga ko intambamye ziba ari nyinshi ariko ku misi igenda ziragabanuka sico kimwe na kera intelligent le comédien yifuza gushika he mu myaka nka 10 iri imbere mu myaka nka 10 iri imbere yifuza gushika hehe kandi akeneye iki yumva yose abiki akeneye iki kugira hashike ya ubwa mbere ikibazo ca mbere aho nifuza gushika kuri hashoboka nifuza gushika ndafise indoto yuko ubwa mbere nakubwiye ko noza ndakora igitaramo kiza kiraba buri mwaka ciwanje nkatumira abandi ba artiste bagenzanje baba comedian no mu domaine atandukanye ariko kandi ndifuza yuko nofasha nanje urundi gwarka nkuko bamfashije mwumva nkagira ama formation y'abandi ba jeune ubwo buryo ndonka nkifuza gufasha kumbure n'abatishoboye ifuvi n'abapfakazi ntubaka nk'ikigo ciwanje kifasha abantu yaba mu buryo bwa comedy mbese n'abandi bantu bafise ibibazo bitandukanye by'ubuzima hama icyo nsaba ubwa mbere ni support y'abantu abantu batagushigikiye ntibikunda kandi ibintu n'abantu ntibaze bakubesha ibintu byose n'abantu ngaha tugiye ngawe uri je ngaho ndi cyangwa maze gushika twashikanwe n'abantu mugabo nivyo ni Imana mu gusa Imana ica ku bantu Imana ica mu bantu Imana ntizozi ngo nikoroka kizimbabwe ya ica mu bantu nkuko gucako hamugafasha rero ndashikire support y'abantu badufashe cyane cyane abantu badutera ivyumviro ndashobora kubona jewe ndi ati nkoze kijya
kirashobora kumarsha mugabo ugasanga hari undi muntu nawe kuko abantu baratandukanye hari abantu bafise amayide anovuga atumbereye akubwiye arashe ya bisumba rwo rushiramwe mitari akaguha ivyumvira ati koze gutya cyangwa ugize gutya ugakora muri biriya bintu ukuntu kunakuriye bishobora kumasha gusumba ya nivyo hanini umuntu aba akeneye gusumba n'ibindi hari abantu babibaza yuko umuntu avuze support directement ni financièrement voilà hari ukenera twa tu message ni sawa urabishoboye ni sawa waturyoheye ati courage amajambo nk'aya baryoshe canke wumpa nimero kanyu kari mikashi urumva rero bicu bikatisha bon bwa nyine iga bintu byose bituna autour y'uburyo bituna autour y'uburyo izo message ziramwankuhaja mugabo nega shazo mwankuraja n'inzara munda bimeze guturuma rero byose ku makote yose ku mpande zose biba bikenewe wagumye tubwira ku giteramo ufuza gutunganya abatabizi bagira byumvireho mugabo ababizi nabo hari barabonye ahagiye hatandukanye afishe y'igiteramo ciwawe ngiyane nako gaseke utuzaniye uno munsi bimeze gute d'abord kubera iki uyu mwaka kwe kutabigize mu mwaka uheze kwe kutarindira ubigire mu mwaka uza kubera iki gufata decision kuvuga ati uyu mwaka harageze urakoze cyane kuri ico kibazo jewe nanifuza gukora igiteramo ciwanje kuva kera narifise umugenzi twashaka kubikorana mugabo nokubwira yuko nivyo bindi byose bitona hahandi question y'uburyo afite genera bibona muga sinabona ukuntu no kuri no bikora ikibanza sono abo artiste rero novuga yuko uyu mwaka natanguye uyu mwaka kugira umuntu ayiha ihangiro ry'umwaka utanguye namvuga yuko nzokora igiteramo sinenze gusigaye nzogikorera kandi sinabibona rero iyo ide nakubwiye ko narifise kuva kera sinabona iyo bija vraiment sinagize iki candiha yuko nokora evenement ntoyi atari vya grave ntangura kwiyumvira ibibanza kandi ntangura kuvuga ati reka ndekore muri quartier kugira ngo abo muri quartier babone vya bintu vuga umuntu akora ça marche bimeze gutya uheri wawe kandi ngo umuntu ntiye abako bimwe bavuga ngo umuntu ngo ntawemegwa umuhanuzi ntiyemegwa iwawe tangura ubemeze kwanza aho muhira rero nkuko nakubwiye sinabibona iyo bija niyo biva umunsi umwe niho nariko le 8 mars mu gico kikara uyumve ko ico kicumviro nagitangura mu mwaka bamaze umunsi w'abakenyezi niho naja aho nzokorera igiteramo nari umu MC demsinga ni iki lo boss w'ico kibanza ni hari n'abandi bantu nyene baba boss babagenzi biwe ni iki rero ndaheza akazi ntejeje akazi niho nagenda kuramutsa boss rero ndamupartaja iyo ide bisanzwe nyene kuko je sinimvira ko ntuhakora ahantu kuko hari abagenzi banje bigeze kuhasaba bakira amamiliyoni n'amamiliyoni rero cyanibuka yuko deja je ndi miliyoni cyaza gukora ahantu byari bigoye namupartaje icyumviro mva aragikunze ambwiye ati ni vyiza arambaza ibibazo ndamubwira ko mfise projet yo gukora igitaramo canje cambere ca comedy ma akaryo abandi bajene baba comédien aba artiste muri rusangi acaranyemera ico kibanza gratuitement amaze kunyemera ico kibanza novuga yuko rero umutima wacu uja mu gitereko kuko okay umutima wasubiye munda urumva rero mbone ko kuja mu gitereko nyene nibaza ko umutima ufise ahantu terera bon yego rero amaze kunyemera ico kibanza niho rero nacengira ivyiyumviro vyagutse gutegura gupanga n'ibintu voilà ndapanga amadate niho narondera rero abagenzi banje dusanzwe dufashanya comme staff barampa amayide bimwe nakubwira barampa amayide napataje amayide yiwanje nabo bampataje amayide yiwabo mushira hamwe turashira hamwe
turapanga date ubwa mbere dupanze date turaraba eske none hakenewe iki turaba bikenewe byose turabishira ngaho tumaze kugira gutyo novuga yuko twese turaba rero abartiste boza kudufasha kugira ngo ico gitaramo kigire novuga yuko shimira abartiste bemeye kuza kumufasha rero abo artiste rero tugikora hasigaye ko hagera umunsi ya tugire ni ryari hazoba hari bande bizobasangapi bizobera hehe ubwa mbere ico gitaramo citwa NGAGARA Comedy Show ni igitaramo ciwanje nitegura ubwanje ifatikanye n'abagenzi mumva turi kumwe muri staff niwe ariko baramfasha hama ico gitaramo kizoba itariki 16 z'uku kwezi kwindwi ni mu ndwiza azoba ari ku munsi wa kane kuva igihe cy'isaha 12 ico gitaramo rero nakaryo ko gutwenga urabona abantu tugendana ama stress abantu babagira bafite stress iki nikongere umva gutwenga kandi vyongereza imisi yo kubaho sizo kumaze kubona n'abantu mwibara bagenda barivugana hariyo n'abantu binywana baguma bivugana kishura kazamva ngo mu makuru ngumva ngo uyu muntu twamuherutse ari mu kabare ariko aranywa icupa rya nyuma ntiyarinyoye ngo kandi atashe muhira yaciye asandaba ngo twibaza ko yahitanywe n'ishano kumbe nawe mutama anywa arinywana akaguma yivuga numva aritwenga akishura abesi rero ni kugira ngo abantu bashobore kuryoherwa ubwa mbere objectif ni kugira abantu baryoherwe hama objectif yindi ni kugira ngo nanje yewe nkuko nababwiye fise projet ko noza ndagikora buri mwaka kugira na jewe nkuri ikintu kizokwamaho gifasha abantu mu madomene yose hama kizobera kuri Ozone Galaxy nababwiye ni kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba le 16 juillet hama abatiste bazoba bahari hariho jewe nyene igiteramo intelligent comédien tuzoba turi kumwe na Raoul nari zoba ari umu MC ariko kandi tuzoba turi kumwe na Rocher nawe yaje kudushigikira tuzoba turi kumwe na Loïc Kim Kiwi Mama Rastar tuzoba turi kumwe na Kazwe tuzoba turi kumwe kandi na Pasi na Mukast nibo bazoba ari nk'abakomedie ariko kandi tuzoba turi kumwe n'umu DJ yakomeye cyane kuva muri Antown DJ yitwa DJ Zonobino Zeze tuzoba turi kumwe kandi na Fierce Band izodufasha kugira ngo abantu bumve twatuziki tugenda buke baraskaraba ajya mu evenement yacazamwe n'abantu bakuze hari abantu badakunda ya muziki ngo ibomboranya zoga ni baby urumva tambira ku rukuta bakene utuntu doucement vas-y doucement je mange un oya bigezaho je nayiririmbye rero nivyo ahanini nivyo bizoba bihari ariko kandi hariho navuga ama surprise ariyo surprise y'aba artiste bakomeye cyane nashimiye kuvugira ngaha bazoza kudushigikira azo ari ibintu byoshe cyane akabijya rero kwinjira ni ku buntu gasubiremo akabijya kwinjira ni ku buntu ibaze none ahantu hari abo artiste bose ukaza ni gute horeka gusa tureke nivyo ahantu hari abo artiste bose ukaza kureka ari ku buntu ese uzoza twarihishije oya ncokunda a profite yego bantu b'Imana mu profite yego abantu bo muri nord bose abo muri sud abantu bose kandi ndafise ikibazo kubera iki jeudi mu ndwi hagati kuko hariho abantu baryoherwa bikaryoha pe bikaryoha nyene bagaprolonge none gasahu buca duja ku buzi bwa misi yose wowe utagomba kudukwegera kuba boss oya siko bakudutera bakwegera jeudi mu bisanzwe bwa turabizi mu Burundi cyane n'ahandi jeudi ni umunsi utangurira weekend novuga utegura weekend utegura kwinjira nico gituma wita vendredi rero igituma nagize uko ubu turi muri sama vendredi haba ari imanza samedi nuko kandi ubu bitaramo ni vyinshi nararavye rero kugira ngire naravyitondeye kugira ntore uwo munsi kugira sinze kugongana n'ibindi bitaramo igiteramo cacu kitabigwe kandi abantu ntibazovuge ngo nabuze umwanya kubera urubanza nta citwazo mu yandi majambo kandi ikindi naco naho hantu bampaye vendredi na dimanche hamariyo karaoke ntivyogungana n'ibintu vyacu cyaba byinshi voilà kandi urumva ntuza gutega no cyo muhinduza ngo urumva ngo ari ibintu ari favela kuguri ari sponsor kiba kigoye nico gituma rero nacinshima umunsi kandi jeudi
nuvuga yuko n'abantu baba bavuye ku buzi nafashe 18 ku bantu bakora abajene nabo bamwe bari mu mavakansi nta mpamvu yo gusiba uzoza muri iyo show yawe ya mbere yitega iki aze yiteguye gute yitege gutwenga yitege kuryoherwa sama nta kwasama ni gusama umunezero gusama amafaranga gusama imigisha bo ivyimbaye ntavyonze mugabo ni gusama umunezero rero ni kucakira rero iyo aze yiteze yuko aje gutwenga aze yiteze ko aje kunezerwa abavyimuza n'abana banyu abajene mutumire mubwirane nibaze ko na kona solution zoba muhari kugira ngo yeso nico none si vice versa okay bivana naho wize yego wawe tumusikweza kuri epe oya bandanye ugana nize kwishura rikomeye gitwa Debu Bebe mu kimwe bisigura ngo haguruka mwana haguruka afite ni kwiga kwicara uhagara sawa bandanye ni kwicara uhagarara mutwe ntabakiba kiri rero ndabatumiye baze ari benshi cyane solution corner bisko muzoba muhari bizogenda neza bizocyoherwa vraiment nibasiko muzoza mugaruka mushinga intahe nuko bariko baravyumva le 16 juillet nta yindi gahunda 18h muri Ozone Galaxy uraza kucubarangira hariho nuko ntihagoye rero uza kucubarangira hariho muri Intelligent Comedy Show karibu cyane arabatumiye abantu baheruka gutwenga kera abantu bafite stress n'abatazifise abantu baba bakeneye gutwenga abantu menga bajinyikiwe ubu nta muntu atagira stress hari abantu nyine umenga hari abantu menga bavukana stress ukuntu sinzi ko umaze kubibona mugabo bica bivana n'intuze bivana bo bica bivana sinzi ko umaze kubona kujya kuntu abana bavuka bivaye n'ukuntu umu infirmière yamwakiriye amwakiranye brutalite en fait ahandi umu infirmière ugiye arakwakira neza ati oh madame, tu peux coucher ici, pousser encore, oh un peu. Waouh, félicitations madame. Le bébé est arrivé. Voilà, ariko rero hande uginde mu infirmière ukiza ukazavuga ngo sonika. Ngo nije nayiguteye. Ngo umwana ariko impande n'impande. Urabica. Ni vya bindi rero umwana arasohotse akumva stress zihari. Yumvise induru. Aca asubira mu. Ni vya bindi uzovuga ngo umwana yasubiye mu nda. Rero urumva rero biravana n'abantu bameze gutyo ariko abantu bose ndabatumiye hamwe ariko uravuga yuko no babwiraho no barangira Ozone Galaxy haroroshe cyane ni kwibarabara ni mu Ngagara muri quartier y'indwi aha abantu benshi bazi ku mashure muri seti ni kwibarabara ni kibanza cisa ni kibanza gisa neza uhageze umenga ugeze muri Ottawa rero Ozone Galaxy ni kwibarabara muri seti navuga yuko ni building niniya handitse ko Ozone Galaxy muhashitse muca muhabona hari amatara hazoba n'icapa ca Intelligent Comedy Show kandi navuga yuko hasa neza hazoba parikinze n'imiduga myinshi ni kwibarabara rya Buconyori dufate uvuye nko kuri PAF ubandanije uja nk'ugenda mu Cibitoki cyangwa uva mu Cibitoki uje kuri PAF ni kwibarabara ucuteza kuhabona directement hasa neza cyane kandi muzokumva yuko noneho hano hari giteramo utegezwa kuhumva kuko habari vibe Intelligent nk'ubu dufate haraje nk'umu manager ariko araraba kino kiganiro abati kano gapeti karandyoheye urashaka gapeti mu mwuga bibaza ko navuze nabi oya ntacyo bitwaye uravyeme oya nahitase viro nako kameme naho noba nayibagiye unganya ntuze ntabonye ego aravuze ati Jevre mu petit arandyoheye numva no musupportinga ati mu giteramo ciwe haje ho manager akwaza ati muri kano kanyu mwe tuko turavugana ukeneye iki haburi iki bikunze kuba ku mariage vya bindi byoma haya mu boss yagutelefone ati usigajiki habuziki ndagwaye asari hari n'abantu bagira mariage yatanze avance gusa rero haraje manager ati hasigaye iki hawuziki navuga yuko ibibura ni byinshi nababwiye yuko byose ni jewe ko ndimenya ariko navuga yuko umuntu yoje kumfasha ahubwo yobambyaye kuri batisima kuko ndakeneye sponsor kugira ngo ibintu bize bigende neza harakeneye lighting harakeneye artiste harakeneye ibintu byinshi ama micro harakeneye ibintu byinshi ahubwo umuntu yofasha no mushimira cyane novuga yuko byo bari ibintu byiza cyane ariko navuga ko ibinyamakuru maze kumfasha yaba solution corner ndashimira kandi Irebe FM barampaye sponsor novuga
mu buryo ubu na buriya Buja FM ADMC na Star Imprimeur ko badufasha mu by'amafishe n'ibindi hanini n'ivyo tumaze kunovuga kumfasha n'ama TV navuga ko ari amasamirizi dusanzwe dukora novuga ari abakorege ya kugira ngo badushikane ibikorwa byacu kure ya na silent imbere biramaze kuvuga ko bazamfasha kugira ngo bashobore kugira couverture y'icyo giteramo nibazwe na solution corner anamwe muntu iteka nivyo ngwa nabi yego ya nuko kandi nushobora kugira aho yo kurungika hari washobora kuvuga ati genda afise umu boss reka ndamuguconnecte ko ni support abatereka genda aha akagutegurira inzira urumva hagati genda nikete noca ndaryandika urumva ko naryanditse ibyanshikiye bavyumvise ariko ntivyanciye intege n'ubu ndacarondera ego nta gucika intege no gukora hama kandi kuhaje tukifuyizira success mu ico giteramo cawe kize kigucira inzira no mu bindi biteramo byo mu uko imyaka izoziragenda ugitunganya kigenda neza ego sinzire ko ugira akajambo ugira abakunzi bacu n'abakunzi bawe ko aragukurikirana mbere yuko turangiza kino kiganiro. Ubwa mbere akajambo no babwira no guhushimira Solution Corner bo bemeye yuko tukorana kino kiganiro bampakanye kugira ngo ushobore kuvuga urone ko Solution Corner bari mu ntumbere nawe guteza imbere abajene bafise impano Solution Corner ndayikurikirana sana kumbura ama content mana nabona turamusaba boss turamusaba boss aba boss tumenyane kiganiro hariya rero boss na boss wiwe na boss kazi oya mu kirundi ntikivugika aba boss babiri baraduha content ziryoshe urone ko baduha content ziryoshe je rero bana zijya content zabo ndazifana sana kuko urabona yuko baramaze kwitahura navuga yuko ari ikintu ciza bafashe rero n'abajene kugira ngo bazane no TV navuga ko ari ikintu ciza hama ikindi naco no gutumira abantu kugira muze kunshigikira le 16 juillet ni muri Ozone Galaxy nta mpamvu yo gusiba ni sama nta kwitwaza nta mvura ntaki ni kugira ngo tuturonke umunezero hari izuba ko uzobabwije ya uzobabwije shimira nawe kike twakoranye aba boss ba Solution Corner kusina bavuga mu izina kirazira ubucumuye kiranazira mu ndero kirundi twararezwe ariko kandi shimira abakunzi bose ba TV Solution Corner mu biko ndabakunda cyane atamwebwe nta twebwe nimwe mutume ibikorwa byacu bishika kure hama nshimira navuga n'abantu bose bifuza kumfasha abariko baramfasha yabamenyesha makuru cyane amaradiyo n'ama TV nundi wese yoshora kunshira mu buryo kugira ngo igiteramo kigende neza cyane kariya yanje itera imbere byofasha cyane hanyuma ni bayezagira nshimira nawe twakoranye iyo ni message ivuye kwa Intelligent le comédien papa sa twibusajya amazina ni Intelligent le comédien et que cadeau du ciel vieux du miel sauce piquante garçon caramélisé suspendé au plafond pomme nature aja coupeur boss mtoto cocktail impeccable cocktail bisap papa Samuela ushushe usosa waraje cyangwa ni garage la puerta muchacho prendi nuko reka tumushimire cyane Intelligent kuba yashoboye gushika hano iwacu twagiranye ibihe vyiza uzogaruka kutubwira uko vyagenze tubwira uko vyagenze natwe tuzohaba dushimire abakurikiranye kino kiganiro n'abatarakira mu kirabe ego mupartage n'abandi mumfise ko aracakeneye support ne giteramo ca mbere murazi yuko intango yamigoye ngo muhini mushasha utera amabavu rero kubashobora gusupportinga musupportinge badi musupportinge runo rwaruka rw'igihugu cacu duteza imbere ingabirano canke amatalent mu buryo butandukanye mu buryo buca nke buriya nuko rero tubashimire cyane merci beaucoup kubasha kudukurikirana kubageze naha kigeze tubashimire gose mugira ibihe vyiza yari Keke nari kumwe na Intelligent le comédien nizera yuko namwe mwagiranye natwe ibihe vyiza mugire umunsi mwiza ijoro ryiza umwe wese ahari bye bye ciao ciao